uwareze neza baramuha inkwano, uwareze nabi nawe urumva ko batamukwera, umukobwa wiwe ntibamukwa. Bashitse ntibashoka babakira, bashikira ku irembo umushinga ntahe yarungikanye inka n'uwundi ari imbere n'abandi bikoreye ivyo biseke bakaherekeza yanga. Rero haca abahutu nabo bari abantu bafise ivyo kurya bibayabaye, atabuzi bafise canke atakorora bafise. Aho rero nabo baratanga inkimwe canke bagatanga ayo macumu 10 ku mutunzi, umworo nawe agatanga nkane. Hariho abami, hariho abaganwa, hariho abo bita abahutu ba kera pana bo, hariho nabo bita abatutsi ba kera pana bo, hariho n'abatwa. Rero bose ntibaheza ngo batange inkwano zimwe, kandi inkwano zabo zose zaba zizwe. Abaganwa nabo nyene bagira ane batakwa inka ziri musi ya 10, canke kujya mu muryango ukenye natwe tukaba dukenye. Sinoja gusaba muri ya muryango w'abatunzi natwe dukenye umwana wabo ntawo bompa, kubera rero twe dukenye reka natwe zo gusaba nk'abaje dushobora kubatunganya ubutunzi. Bijanye n'abatutsi ba kera, uko abatutsi ba kera bavuga abatutsi yari umututsi yari umuntu atunze, umuntu wese afise inka hagira ivyo atunze bamwita umututsi. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV, nzira ko meze neza muri hose. Sinina Merve comme d'habitude kuri Yaganawe TV mu biganiro bijanye n'akaranga. Uno munsi urabona ko banabazaniye wa mutumire wanyu kubaciyenga irya mbere. Ndabibutse kugira sabone, ndashaka commentaire zanyu na like kuko ikiganiro ngomba nkono munsi cavuye muri commentaire zanyu. Hari abantu badusavye ikiganiro dukora tous les vendredis, tubahereza tous les vendredis après midi. Mwarasavye yuko twobabwira kubijanye n'inkwano ya kera, ko twavuze ivyubu dote yubu ivya kera navyo twavuze ko mujama bavuga yuko twobazanira umwe asanzwe babwira ivy'akaranga kugira ngo abasigurire ibijanye n'ingene aho hambere bakwa. Rero umunsi namuzanye bisigura yuko commentaire ari ikintu gikenewe, turaziraba kandi benshi mwabonye ko twagiye turabishura. Merci beaucoup kuba invité bashasha ni muri Yaganawe TV, tubaha ibiganiro bibubaka cyane. Kanakiri mu invité wanje rero ndamuha n'ikaze kuri Yaganawe TV kugira ngo atuganirize. Nakoze cyane ko nyakira. Nkumbuye muri izi nsamizi za Yaganawe TV ko naheruka kera. Nongera ndamutsa n'abanywanyi babandanya bakurikirana Yaganawe TV, ndabagira ariko ndabakunda, urukundo rutagabanutse rwarundi nyene, uretse ko bandanya ndagongeza ku munsi ku munsi. No munsi rero turashaka kutuganirize ivy'inkwano kuko babisavye. Turashaka ubwira abantu bijanye no gukwaho hambere. Gukwaho hambere Gukwa d'abord ni iki amajambo yiwa narabivuze abantu bambwira ngo yae ngo nina ngo raharira, nayo amakomatera yanyu amwe yarantwengeje, abandi ngo nzobakwa bien sûr que oui. Ariko ico nabonye numva nari kubishura ko ni iki co wasavye yuko twomuzanira. Ubu rero atubwire ibijanye no gukwa. Gukwa ni iki babihisiguriye aho hambere. Ego gukwa aho hambere insiguro babiha bwa mbere, insiguro yuko kwari nk'agashimwe umuntu ashobora guha umuvyeyi yareze. Nuko kurera rero batanze inkwano kwari kumukengukira ko ashobora kuba yareze neza, kuko uwareze neza baramuha inkwano, uwareze nabi nawe urumva ko batamukwera, umukobwa wiwe ntibamukwa. Yarashobora ni bamwe bace bajumbira iwabo canke bakigemura. Ariko rero uwaba yareze neza bareza bakamuha inkwano. Ega dusigura ko kwigemura nyene kwigemura mwari hajya kujya kuntu umukobwa ashobora kuba kwije imyaka myinshi akabona yuko atamuhungu afise, yoshoboba bari bafitaniye umugambi yuko bazoshobora gushika ku ntego kanaka ko ashobora kuzomutwara. Rero muri ico gihe amaze kuba yarakwije imyaka myinshi, yaramaze kubona yuko nk'abatoyi biwe bamuciyeko canke abo bingana bagiye, yareza rero nagafata ingingo yo kurondera uwundi muntu kanaka ashobora kwigemurako. Muri uko kwigemura ko rero hari mu gihe umukobwa yabagiye mu rugo rw'umuhungu
akagenda atabivuganye akamusangayo hama agaheza akagenda uwo munsi hanyuma akaheza uwo muhungu umugeni nawe amushimye akaheza akamutwara canke akagenda ku mugabo asanzwe afise uwundi mugore akaheza nawe akamutwara akaba umuntu uzenye akaba umugore wa kabiri canke akaba n'uwa gatatu kera ko murabona ko vyari bireko kugira abagore benshi yego aho hambere hahise nkuko babigira abavyeyi bakaza bakavugana bavuga ati dushaka aya naya kuko ikiganiro giheze tubavuze yuko benshi babifata nk'urudandazwa kubijaye ku vy'ubu baragenda bakabacira amahera nk'abantu bo bariko baradandaza kera aho vyagenda gute processus yo gutanga inkwano vyagenda gute kera batanga inkwano zitandukanye bivanye n'uko umuntu yifise canke bivanye n'ubwoko umuntu avamo kuko hari ubwoko bwatanga inka ubundi bwatanga amacumu ubundi bwatanga impuzu zo kwambara rero byavana n'umuryango uvamo canke n'ukuntu wifise nuko gutanga iyo nkwano rero ariko nje navuze nita agashimwe k'ukuntu umuntu ushobora gukengura ko yarashobora ko yarakujije canke mu guha iteka umuntu umuryango wakujije umukobwa baraheza rero bagategura kuzoza gusaba umwigeme nuko kubitegura rero se w'umuhungu mugihe yaba yarashimye umukobwa ashobora kuvuga ati umukobwa wembere mukazana yaraheza akagenda akabwira abagenzi n'inshuti ati burya rero narashimye kwa naka k'umushinga nahe naka muzoze mumfashe mumperekeze munterere muze kumufasha gusaba munsabishe umukobwa ico gihe amaze kubigira babimwemereye baraheza bagaca bategura inzoga bakategura n'ibikemanyi bazogenda batwaye bakanategura n'inka bazoshikana baraheza rero bakagenda bagashika bakabakira bashitse ntibashoka babakira bashikira ku irembo baraheza umushinga ntahe yarungikanye inka n'uwundi ari imbere akaja imbere n'abandi bikoreye ivyo biseke bakaherekeza yanka bashitse rero bagaheza bakabishikana babishikanye rero bagaca bararindirira ku irembo bamaze gushika ku irembo barindiriye ku irembo rero baca barondera umuhungu bavukana n'umukobwa canke umutoni canke umusavyi waho hantu kwa nyamuryango bazi kuganira bakaba baragenda kubaganiriza ku irembo gango ntibicwe n'irungu mu gihe se w'umukobwa canke nyina w'umukobwa baba ariko barategura inzimano yabo bafasoni babagendeye yego hama bakaza ibindi bibandanya ni nk'ibi vy'ubu vy'urubanza rwo gutanga inkwano ibindi vyabandanya kuri ivyo wambwiye yuko hari abatanga inka hari abatanga amasuka hari n'abatanga impuzu ariko umbwiye ngo baraza ngo ni nk'imbere iyo nka yavuye iba y'abantu bose baza bazanye oya umva bose bategereza kuza bazanye inka oya si bose aho hari mu gihe baba bafise hari wagombye gutwara inka umva nk'uwavuze nk'uwategura gutwara amacumu ntiyari guheza ngo iyo nka kuko watwara icumu kubera amacumu kubera wabuze inka cyangwa ugatwara impuzu kubera ko wabuze inka rero abafise inka urumva bayitwara uko bamwe imbere abandi inyuma n'ibisimbo biherekeje bakeza batanga amacumu rero mu kibanza c'inka caje aba amacumu yego nta kintu cabaho cuko nk'ubuye abavyeyi bo bashobora kuvuga ati oya vraiment aya mahera nakwiye umukobwa wacu ndushaka kubaha kuri amahera bakavuga ati kumbure buzanya amasuka twashaka inka ati rero turaniye oya kubera ko nabuze nirobona hariho abami hariho abaganwa hariho abo bita abahutu ba kera pana bubu hariho nabo bita abatutsi ba kera pana bubu hariho n'abatwa rero abo rero bose ntibaheza ngo batange inkwano zimwe kandi inkwano zabo zose zaba zizwi ntiyashobora kuzana rero ivyo ibizwi n'amategeko ngo ezo bimwankire warabimutora nyimba ari ivyo azana umunyimba ari ubwoko bw'abatwa nyimba bwakeneye kuzana inkizi n'izi canke bwakeneye kuzana impene bazanye izo mpene akaba amategeko abibemera ko bategeza gutanga inkwano y'impene mwaravyakira ntibashobora kuvuga ngo amategeko abibemerera ko ico gihe imiryango canke imiryango yose yari ifise ivyo itanga nk'umwami yari afise ivyo atanga umuganwa agafite ivyo atanga
n'uwo muhutu wa kera agafite ibyo atanga, n'uwo mututsi wa kera agafite ibyo atanga, hamwe n'umutwe akagira ibyo atanga, hamwe n'umukene n'umworo bakagira ibyo batanga bitandukanye. Yego, nta gihe wasanga nk'uko uvuze hari ubwoko n'iki, ugasanga hari nk'umuryango bari bategereza kuzana mw'inka bakazana impuzu cyangwa amacumu, uvuga hariho umuryango wakira inka, yego, hariho abakira impuzu y'amacumu n'iki. Uwo rero ndiko ndavuga havuye umuntu aza gusaba inka muri babandi hari hategereza ko haza inka iwabo, avuye mu b'amacumu aje gutanga mu bari kwakira inka. Uravyumva ivyo nshatse kuvuga? Ndiko ndavyumva ngene murahetse. Byarahavura bikaboneka gute? Naho byarakunda. Iyo bishitse wari gutanga inka akazana intuzenye ayo macumu canke hakaza ubundi umuntu atanga ikibanza hari atanga inka hari abari gutanga amacumu. Oya, ndakubwiye oyo byumvize neza, wambwiye ko ari abatanga inka ari abatanga amacumu. Mvuze nti rero umuhungu avuye mu muryango w'abatanga amacumu, aje gusaba umugeni mu bantu b'inka. Yaza abazaniye inka canke yabazanira ya macumu nyene? Oya, yabazaniye ivyo afise, ivyo ategerezwa gutanga. None wumva nk'umutwa nk'akarora abatwa mu inkwano zabo batanga impene, kandi umuntu atunze cyane uwo bita umutunzi yatanga impene 3, hanyuma umworo nawe agatanga 2 canke 1. Rero ntiyaheza ngo aze ngo ucumubwira ngo zana inka kandi abwirizwa gutanga impene. Muri ico gihe rero yatanga ivyo afise, kandi mwamaze kubyemeranya kubera ko ntiyaza ku munsi wa mbere ngo cyadashoreza mpene. Yaraza akakubwira ko yashimye, akakubwira ati urantungo mburane, urangabira inka uminki zose nyizovoma, inka tarimba, ati ni washima uzoheza ngabire rero inka mba. Rero ivyo baganiriye bakabimwe bakabyemeranya, baraheza rero kubera ko yaba yabonye ati uyu n'umutwa, uyu n'umuganwa, uyu n'umwami, yaraheza rero akavuga nti genda rero witegure, na kare inka yanje ntirakura, yo nahabaye naho ntiragera. Rero ati n'abazoyigabirwa saba muri iyi minsi. Yabeka aragerageza kumwereka yuko nahaje uwo munsi atabwirizwa kugenda yitwaye, kandi nayihari ntirakura, ahubwo arigenda arindire niyakura zoheza. Ibi vya predote izihari ubu ingya biba imbere ya dote byarabaho kera? Kera byaraba. Niho mwanya baba bafise rero kuza kuvugana ivyo bazotanga mu mwana. Yego, niho kera yaragenda, oya nta surprise, yaragenda bakavugana. Se w'umuhungu agenda kwa se w'umukobwa ngo ati burya rero ndafise umwana, nawe urabona ko ufise umwana, abana barashimanye, neko bashimanye rero yantumye kumusabira. Entre temps turi mu gihe abakobwa n'abahungu bari bashimana canke turi muri ca gihe ari se w'umuhungu yashimira umuhungu? Turi muri cya gihe mugabo avugira nyamwana ko ari washobora kuba yamutumye. Ubundi bwo niwe aba yarabonye ati ujya muryango uratunze, kutunze rero nani nkaba ntunze, abana banje ushobora kubana bakazoba abana bacu, ushobora kubana ntagire icyo bazoba, cyangwa kujya mu muryango ukenye natwe tukaba dukenye. Sinoja gusaba muri ya muryango w'abatunzi natwe dukenye umwana wabo ntawo bompa, kubera rero twe dukenye reka natwe zo gusaba nk'abajye dushobora kubatunganya ubutunzi. Hariza rero bakagenda bakabanza kumvikana, bakavuga amwereye akabona ati uyu n'umutwa cyangwa n'umuganwa, uyu n'umwami, ko bameze uko rero ndashobora kumwakira, kahita bikagenda uko. Baje barashika mu rugo, baje gutanga ya dot ya nkwano twavuga, barashitse watubwiye ko bashika bakarindira hanze, umwe mu basangwa akaba arabaganiriza ariko arategura inzimano. Shaka rero mbandanirize n'umugirwa wose wo gutanga inkwano uhere babasezere batahe. Rero bamaze kuba heze kuyitunganya, babonye ko byose yari inzimano y'imfungurwa canke ibitereko byose bagije kubitereka, kubera ko mu inkwano ya kera bagira ibitereko 3. Bagira igitereko cy'abategerezwa kunywera mu nzu, igitereko cy'abanywera hanze, hamwe n'igitereko cyabo kwirembo. Urazi ko kera nta rubanza rwabaho ngo ni abantu b'abavumvyi, kandi abavumvyi nabo baba bakenewe. Niho wazubona ubona ko ufise abantu bagukunda, naho baba watumiye abantu, kandi ukabona ko watumiye abantu bose bitakunze gushaka kwamara. Ico gihe rero n'abavumvyi baraheze bakabibuka, bakabarondera igitereko cyabo
bakibashirira ngaho rero baraheza bakanywa ivyo biheze ibitereko babibonye ko babifise baraheza bakabakura bagashika bashitse baca rero babicarika hanyuma bakabazanira agakoko kariko imikenke idaciye bakayizana hanyuma bakayihereza umushinga ntahe yazanye inka akagenda agatora umukenke akajana n'umushinga ntahe nyene urugo bagaheza bagasoma bagasubira amarira amajambo akabana. Iyo mikenke bayikoresha gute kandi? Iyo mikenke urumva bashaka kuyizana barayizana mu bakerekana yuko ari mikenke itarakora. Rero hakora imikenke mishasha barayizana idaciye bagaheza bakayicira ngaho babona hama umushinga ntahe yashoreye inka agatora umukenke akajana n'umushinga ntahe serugo so umukobwa bagasoma hama agakurikira n'abandi bagasoma. Rero bacaba rero inkwano rero y'ico gihe bararaba rero ati uyu muntu n'umwami canke n'umugana. Rero bavuga ko ico gihe bavuga ko inkwano atari yo hari ya kera kuva na kera yamyeho. Bavuga ati rero naho kera umwami yaba yiganje gute nawe nyene yabwirizwa gutanga yategezwe gutanga inka. Umwami rero ngo inkwano yiwe ntiyangane n'iz'abandi ko bavuga ko umwami yagira inka yatanga ngo zamenywa n'abatoni. Bavuga ko atigera atanga inka ziri munsi ya 10 yatanga inka ziri munsi ya 10 zishika ku 10 canke agatanga inka zingana nk'iraro akafata nk'ahantu hose yororeye inka akavuga ati izi nka zose zijane musabire umugeni kwa naka. Rero kera bavuga ati ku mwami ntivyamenyekana oya inka nke zaba 10 mugabo zibaye nyinshi naho yahitanira akavuga ati nimujane kwa naka canke abatoni biwe babajejwe ibyiwe nibo bamenye batwara. Rero bamaze kuzishikana nkumva webonye umwami ariko azanye iraro ryose naho waba utabikunze wabwiza guca bikunda ko urumva ico gihe wacu umutunzi hanyuma gaheza bakugabira uri umwami urubaye sebuko umwami waheze ukagabana ukaronka abagucungera hamwe n'igihugu heze ugatwara. Rero bavuga ko n'abaganwa nabo nyene bagirane batakwa inka ziri munsi ya 10 yukoye nke yakwa 10 ukoye nyinshi yakwa 10 ukoye nke nawe akwa 6. Bijanye nawe n'abatutsi bakera uko abatutsi bakera bavuga abatutsi yari umututsi yari umuntu atunze umuntu wese afise inka agira ivyo atunze bamwita umututsi. Hanyuma nawe rero yaraheza agatanga inka imwe yonsa canke inshashi hamwe n'inyana. Yatanga inka imwe yonsa canke inshashi n'inyana. Rero haca abahutu nabo barabantu bafise ivyo kurya bibayabaye atabuzi bafise canke atakorora bafise. Aho rero nabo baratanga inka imwe canke bagatanga ayo macumu 10 ku mutunzi umworo nawe agatanga 4 hama bakarondera rero bagatanga n'igishiga c'umunyu ko n'igishiga c'umunyu baragitanga kibanza c'inkwano baratanga kandi ngo n'impuzu z'ibiti bagatanga umuntu zenye imitama n'ibiti abantu bakumunyu ayo uramuza atanga ayo macumu yategezwe gucazana n'igishiga c'umunyu kikaza kibiherekeje akongera agatanga n'imitama 2 hamwe n'icuma ca nyina w'umukobwa kuko urazi ko nyina w'umukobwa nabaheza bakamushimira muri uko kumushimira rero barazana impuzu y'imitamana 2 ikwiye bakaheza bakamuha. Umutwa rero nawe abatwa nko twe twabivuze abatwa bakwa impene umutunzi wa mbere yakwa impene 3 umukene nawe umworo nawe akakwa 2 canke 1. Rero bavuga yuko kera iyo umugabo ngo atakoye yafatwa nabi cyane mwabasebukwe kuko ngo n'abana biwe bakoshwa n'abayinarume canke hageze ko nabo babasabira bayinarume nabo baza kubasabira ico gihe se wabo nta jambo yabafise ko atakoye kubera atakoye ama ku mukobwa nawe ku mukobwa agize atakowe ku mukobwa atakowe ntumva kubaca bamuca baramuca nawe wundi yigemura oya ujya yigemuye ntibashobora kumuca kuko urumva no mira baba barabonye barahebuye nabonye akavuga ati burya rero umwana wacu nitwaronka nikidutabara akadukoreraho umukobwa kizoba gikoze mugabo ubundi bwo ukira umwana umukobwa mutoyi utararengerana imyaka kugira ntibashobora kwigemura ko wigemuye baraheza bakaguca kigemura umuntu afite imyaka myinshi abona ko ajombira iwabo agasazira iwabo. Yego
hama rero bikaba biheze hari ivyo batangira ku mugaragaro bambwiye ko izo nka z'umwami zonyene atarizo batavuga ibindi byose babitangira ku mugaragaro mu ihene oya n'iz'umwami bazitangira ku mugaragaro ahubwo gusa ni kubera zaba ari nyinshi bikaba ngombwa ko bibagora guharura bavuga ati ni 70 ingahe kuko urumva bavuze ati ahitanye iraro naho iraro wasanga umwami yahitanye afise nk'umutumba wose kanga yawuhebuye korora rero yavuze ati ndashimye njya umukobwa wa naka bahita nabyo iryo raro ryose bayobora bakatwara kwa se w'umukobwa bakatwara umva byose babitangira mu rubanza nyene yego niyo babitangira nibaze ko umuntu yari afite ikibazo c'ingene bakwa kera nibaza ko yumvise ingene bakwa n'ingene byagenda hama nibaza ko hasigaye gusezera barasezera hama bagataha byo byari bisanzwe nk'ibindi yego gusa ikibi kera inkwano ya kera abazungu bataraza batanga inkwano zimeze uko mugabo abazungu bamaze kuza niho baciye bazana ikibazo cyo gutanga amafaranga ubundi bwo kera batanga inka amasuka impuzu n'ivyo bindi mugabo amafaranga yari yagiye kuza ku ntwaro ya gikoroni rero kera kandi umukobwa naho twumva bavuga ko bamuronderera umuhungu cyangwa umuhungu bakamuronderera umukobwa umuhungu yashobora kubenga umukobwa bamuzanira yashobora kumwakira cyangwa akamwanga rero n'umukobwa nawe yarashobora kubenga umuhungu mu kubenga umuhungu nawe umukobwa yavuga ati kubera ko kera cyarazira ko umukobwa abonana na sebukwe kugira ngo rero abenge uwo muhungu cyangwa abenge abiwabo yakora ikosa ryerekeye kuja kuraba se aho sebukwe aho yasohokeye cyangwa guca mu irembo rya sebukwe atarahaje rero sebukwe amaze kubona ivyo yaheza akavuga ati ujya mukobwa wa naka nta rupfasoni afise ntiyombera umukazana rero abakobwa nabo bakoresha amaheru kugira ngo bashobore kurenga abahungu mugabo bashobora kubona ko barondereye abahungu batakunze yego kandi kera tugira ko atamusore canke umuryango yashobora guhiga imanga ngo umwami ngo umwana wanje ngo ntiyoja ku mwami kubera ko babona ko bazanye izo nka nyinshi bashavuga ati umva kina kera byarabaho ibintu byo gukunda ubutunzi umwami aje kugusaba umukobwa wawe ntiwamwankira kubera yabakuzaniye ibintu byinshi abakuzaniye inka nyinshi nje gituma n'ubu usanga bariko barabacira nabonye muzoze byahinduye ingene bikogwa ariko vyamyeho yego vyamyeho kweri abantu bose bamwe bakunda ibintu umukobwa wanje azoje ku muntu bazomukwe neza suko none kandi akaraba katazokwicwa n'ikigoyi ndagushimiye cyane rero nibaza ko umuntu yari yasabye iki kiganiro n'abandi bose mwumviyeho ingene vyagenda kera mwumva ko byari bimeze kujya nyene barabacira bose kandi bari bakeneye ibintu vyinshi abakobwa babo baze babakwe neza urumva hari batashobora kwankira babatumbereye irembo ryabo umva rero biragoye byahinduye uko bikorwa ni kubera ubu biri exagere cyane ariko mwumva ko na kera byari bihari kandi ndagushimire rero murakoze cyane ndashimire n'abakunzi ba Nawe TV nzira ko tuzosubira mu kindi kiganiro muze kwandika muri commentaire akindi kiganiro mushaka ko bahereza ndamutuma ko ndamubwira ati imbo tange ikiganiro iki niki murakoze cyane hamwe nayaga Nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo